Yesu ashimwe cyane. Nanje numva ntewe iteka muri kino gitondo byo guhagarara imbere yanyu uyu munsi udasanzwe kugira nshima Imana ubwizigirwa bwayo twabonye muri uru rugendo rw'imyaka 14 n'ibikorwa vyiza Imana yakoresheje abarongozi bacu. Muri make rero jewe ni ntahe nshaka gushima Imana y'ibikorwa vyiza, hama nongera nshimira Imana urukundo rwayo. Abamaze kuvuga imbere yanje bavuze vyinshi cyane, nanje ndumwe mu bantu batanguye eglise kuva 2005. Hari ijambo ry'Imana rinezereza riri muri Matthieu 16:18 of rijanye n'hishurirwa canke igikorwa c'Imana, aho Yesu yariko abaza intumwa arazibaza ngo mwumva aho hanze banyita nde. Bamwe bavuga nguru umuvugishwa, abandi bishura ibintu bitandukanye. Ko Petero we aravuga ngo bavuga kuri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Yesu atangazwa niyo nyishu ya Petero, acaramubwira ngo Petero witwa Petero, ariko kandi iryo zina ryawe risigura ngo uru rutare. Kugo rutare rero canke kwiryo hishurirwa ryawe nzokubaka ko ishengero, kandi ishengero rizima nta namarembo y'ikuzimu azorihagarara imbere. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi rero nje gushimira Imana ko ntivyari vyoroshe dutangura ngaha mu mwaka wa 2005. Nibuka umunsi wa mbere dutangura ngaha ingene na televiziyo yaje, ako ndashima Imana ubwizigirwa bw'Imana ko ivyo byose bidakanga umugambi w'Imana. Haleluya. Ivyo ntibibuza umugambi w'Imana gusohora. Ivyo ntibibuza urukundo Imana ikunda ishengero ryayo. Ivyo ntibiribuza canke ibitsitaza n'utundi dutandukanye abarongozi bagiye bahura navyo ntivyabijije gushitsa iyerekwa Imana yasize mu mutima wabo. Haleluya. Rero mpagaze hano nshima Imana, shima ubwizigirwa bwayo, shima urukundo rwayo yakunze ishengero, kandi n'ubikirukunda ikigitayeho urukundo rutuma ishengero rikura ryaguka rigwira. Twabonye ubwizigirwa bw'Imana muri imyaka 14. Haleluya. Nukuri twabonye vyinshi Imana yakoreye hano hano, ndi mu vyabona bishingira intahe igikorwa Imana yakoze hano hano. Nukuri Imana ihezagira abarongozi bacu, Yesu abaho umugisha, bo bemeye kwitanga ku bwacu, bakira iyerekwa, bumvira Imana, baraturera. Ndumwe mu bashingira intahe ukugira neza kuhoraho. Rero muri imyaka 14 hari vyinshi Imana yakoze hano hano. Hari abana bavukiye hano, twabonye abakura, twabonye ababohoka, twabonye abari barabuze urubyaro, Imana ibagirira neza. Tufise intahe nyinshi, ndumwe muri mwebwe ndazi ko namwe bahagurutsa mugashika hano mufise vyinshi mwovuga muri uru rugendo canke ivy'Imana yakoresheje aba barongozi bacu, Pastor Mark na Madame Apôtre Apollinaire na Madame na Pastor de Papa n'umuryango wiwe. Nukuri twese turafise intahe. Rero nta menshi mvuga, nta vyinshi mvuga, yarishimwe mu mutima wanje ingene Imana yabaye umwizigirwa muri imyaka 14, ingene twabonye kugira neza kw'Imana, ingene twabonye ubukuru bw'Imana, ingene twabonye Imana ihindura imitima y'abantu, ingene twabonye abantu bahinduka. Nukuri Imana ibahezagire cyane, Imana ibaha umugisha cyane ko mwemeye gukora icyo Imana yasize ku mutima yanyu. Rero mu kurangiza ndanezerewe cyane, ndanezerewe n'uyu munsi, ndanezerewe kubw'iki gikorwa. Ndashima Imana kandi ko Imana izorushiriza gukora ibitangaza, izorushiriza kubaka ubuzima bwacu, izorushiriza kudukoresha. Ivyo twabonye ni bito cyane, ariko ivyo Imana igiye gukora ni binini cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe kandi ntibigarukiye aha kuri imyaka 14, ariko ibiri imbere nivyo vyiza. Haleluya. Nanje rero ndishimye kandi nanezerewe
Imana igirire neza abarongozi bacu, igirire neza Apôtre Apollinaire hagiye. Nukuri Yesu wanje abaha umugisha kandi nanje ndanezerewe kandi ndabakunda. Ngomba barira nkamagara umukenyezi wanje kuko ni wansumba ku mu life center akaza ngaha imbere ko ntaco novuga ataje ngaha. Madame Claudine yegere ngaha, ivyo mvuga vyose ndabivuga kuko niwe yatumye menya iri shengero, niwe yampuje, niwe yankonexe n'ishengero mu buryo bwose bw'imwemu Imana yakoresheje we no mu buryo bufadika. Ico mvuga cyose ndakivuga ari nko guhagarara mu ijambo rimwe ariko turi babiri. Ndashimana ku uyu munsi nahawe akaryo n'iteka natewe ryo kugaruka muhira. Igena ariko ndinjira turiko turazana madame nufisa amosozi atemba ku maso yanje, amosozi y'inkumbu na nifise muhira, amosozi y'ivy'Imana yanyibukije umunsi wa mbere twagira amasengesho igihe Pastor Mark yatangaza imisi 40 ko igihe kuzoza iraba ngaha muri life center. Nari nkisengera ngaha, nari kuri kijya kibambazi. Ivyo ndiko ndabaha uyu munsi navyishuwe ndiko ndarira amosozi kuri ico kibambazi cha life center. Rero mpagaze nk'umwe mu bana life center yasohoye kugira ngo ngire ico nshikirije kuri uyu munsi. Nuvuga ngo uri hejuru, umunsi udasanzwe. Ku mazina abatatuzi, haize imyaka 4 tuvuye ngaha. Nitwa Izere Aimable, nkaba nubakanye n'umukenyezi wanje yitwa Kana Claudine, nkaba ndumushinga nahe wiwe. Dufise abana batatu, babiri bose bavutse turi ngaha muri rishengero, wa mbere n'uwa kabiri Jedidia na Hila bavutse turi muri rishengero, uwa gatatu niwe yavutse turi mu ishengero twagiye gutanguza. Iryo naryo ni New Beginnings Church Burundi, niryo turongoye ngaha mu Burundi. Hama haize imyaka 4 tuvuye muri ishengero ataruko habaye urwamo. Imyaka 4 iheze kuva muri 2015. Ishengero ndongoye bisanzwe riri mu Bwiza, ikaba rino ibubanza, ikaba riko riratangura muri Kongo, ryatanguye muri umwaka ugira uhere, rikaba riko riraja n'Igitega. Dufise umugwi w'abantu tuko turakorana nabo, nukuvuga ngo abo bana bose bavutse ari abuzukuru birishengero. Ndashimana ndagomba kuvuga mu izina ry'abana basohoye n'irishengero. Ivyo mvuga bihagaze mu cijambo ry'Imana rivuga muri Yohana ikigabane caho ca 17 kuva ku murongo waho wa 20 gushika kuri 23. Tubona isengesho Yesu yasengeye ishengero. Isengesho Yesu yasengeye ishengero yavuze ngo Mana ndasengera aba, avuga intumwa ziwe 12 n'abazokwizera biciye mu ijambo aba bazokwigisha, aribo twebwe twari kuza. Ndabasengera ngo babe umwe nkuko nanje nawe turi umwe. Mana ubahe kuba umwe kugira ngo isi izomenye ko narungitswe nawe. Ku murongo w'21 avuga ubwo bumwe, 22 agasubira akavuga ubwo bumwe, na 23 nahone akavuga ubwo bumwe. Irindi jambo niryo mama Jose aheje kuvuga muri Matayo 16 umurongo waho wa 18, igihe Petero yaraheje kuvuga ivyerekeye ihishurirwa Imana yamuhaye Yesu wariwe. Aca aravuga ngo kuri iryo hishurwa nyene y'ico ndi nico naje gukora ngaha, niho nzokubaka ishengero ryanje, kandi iryo shengero nta uzorisambura. Nje kuvuga ngo iri sengesho Yesu yasenze, hari ibintu bibiri tubona. Muri Matayo Yesu yaratanze isezerano yuko azokubaka ishengero. Muri Yohana Yesu yarasenze isengesho. Ibintu bibiri ngene gushingira inahe mpagaze kuri ibyo bintu bikomeye. Uko turi ngaha twese turi inyishuye gusenga kwa Yesu. Yarasenze ngo ishengero ribeho kandi rifise ubumwe.
uko turi ngaha twese turi isezerano rya Yesu yahaye ishengero ko azokubaka ishengero yiwe. Ndashimana rero ko uyu munsi turi nahe yuko ibihe Imana iriko irabihindura mu gihugu cacu Burundi. Imana yahagurukijwe no gushitsa ico umwana wiwe yasenze ngaha kwisi. Ndabasengera ngo babe umwe kugira ngo isi menye yuko narungitswe kubaka ishengero. Ndi ngaha kuvuga ngo ishengero n'ubushobozi bw'Imana. Ishengero ni nyishu y'Imana ngaha kwisi ikeneye kwishura isengesho ry'umwana wayo. Ishengero ni isezerano ry'Imana ngaha kwisi. Ishengero ni strategy Imana ikoresha kugira ngo ihindure isi igwaye, ifise ivyaha vyinshi, ifise agahinda, ifise ububi bwinshi. Ishengero n'ubwiza bw'Imana butegezwa kugaragara kwisi atahandi bukwiye kugaragarira atari mu ishengero abantu b'Imana. Ishengero n'umuryango w'Imana, kandi uwo muryango nta kizosubira, nta nikizoshobora kusambura. Ndashimana rero ko twebwe turi ngaha dushingira inahe yuko Yesu yari yipfuje ko haba ubumwe, kandi ubwo bumwe twarabubonye muri acte igihe barungika Paulo na Sila, igihe barungika Paulo na Barnaba bavuga muri 13 acte des apôtres, baheje gusenga no kwisozesha avuga ngo muturobanurize Barnaba na Paul bagende bavuga ubutumwa ishengero ritangure. Ndashimana rero ko uyu munsi nakijijwe muri 1996 nakuze numva yuko ishengero mu gutangura ribanza kwanza gusambura irindi. Nakuze numva yuko ishengero mu gutangura habanza kwanza kunigagurana. Nakuze numva yuko ishengero iyo umuntu agiye gutangura ategezwa kuvuga ivyo uwundi yakoze nabi kugira ngo agaragaze yuko azanye bishasha. Nakuze numva yuko amashengero adatangura hatabanje konona ivya mbere kugira ngo berekane ivya bishasha. Ariko mpagaze ngaha nk'igishinga nabi namenyanye na Pastor Mark igihe nariko ndaresha uyu mwigeme wasigara umumama. Nari ndamuzi mu bundi buryo, ariko icaduhuje gikomeye n'igihe nabwira uyu muntu yuko nkeneye ko tubana. Aca abibwira pastor wiwe ari wo muvyeyi wiwe, hama acambwira ngo nkeneye ko tuganira. Cyo gihe sizi kuvyibuka Pastor Mark yari rya mbere nja kunyica ahantu ha VIP aha kwa Sioni. Twaraganiriye ninjya sinaziyeje ko twari dufite ikiganiro gikomeye. Ndashimana rero ko mwebwe ntimunyuzi benshi muri ngaha, ariko ndafise uyu munsi naje kuvuga uburongozi bwa Life Center. Ahantu ni oasis y'Imana ku bantu bose babuze ico banywa mu gihe cyo kugaduka. Nahuye na Pastor Mark ndi mu bihe vy'ubugaragwa vy'umuhamagaro, aho inyota yari imereye nabi yo gushitsa ico Imana yambwiye. Ariko ndaca mu bihe bigoye nk'ivyo Apôtre Apollinaire yavuze, vyaho ubusore bwinshi muri mwebwe iyo uri kurahamagagwa buguma ari bwinshi n'amaraso ashushe, wumva ko ataco guzibira kubandanya gushitsa ico Imana yaguhamagariye. Ndibuka ko nagize ibihe vyo kunyinyurana n'abari bandongoye, amakosa Apollinaire yavuze ko bakoze naje ndafise ayo nakoze aho nahora. Ariko Imana ishimwe ko hamwe n'uburongozi bwa Life Center nashoboye kuvyitwaramo neza. Uyu munsi mpagaze mvuga ni nta cagirizo na kimwe kiza kinkurikirana, kuko ava yuko nzanga nari ndi muri ndi shengero nivyo nasize nononye, nasize nabitunganije n'amasahani namenaguye yose narayaguze, nasize ndabaguriye mashasha. Ariko ndashima Imana yuko umuntu wa mbere yanyigishije uwo mutima yari Pastor Mark. Pastor Mark twaravuganye ku matelefone kenshi ndiko ndajera amadosiye natahura y'umuhamagaro. Ndavyibuka telefone nibuka ntazo kwibagira hari mu 2009 haje kuba inama ivuga ko bagiye kumpagarika mu ishengero ndimwo, turiko turaganira ankoca uko nkiye kugira inyifato. Ashobora ko atavyibuka mugabo iyo telefone nayi telefonye tuba mwijabe, maze umwaka umwe ngize mariage na Madame Claudine. Byaroroshe yuko nakigwa muri Life Center mvuye aho nahora, nakigwa nk'umwana, nakigwa nk'umukozi w'Imana, nakigwa nk'umuntu Imana ifite icyo kirabwira gukora.
atabwoba bafise yuko nanje umuntu ahejeje kuva mu ntambara aje kugira indi ntambara muri ishengero. Uburongozi bwa Life Center mereye kuburongoye Mark, mwarakoze gufata riske yo kwakira umuntu afise ibisebe bijejeta. Umuntu yari afise, nari mejeje kugira formation yo kugwana mu by'uburongozi bw'ishengero, nari 4 ndababwije ukuri nta mwese ntimunzi ngaha. Nukuvuga ngo iyo nibesha nkasokorora ibigwanisho byo kugwana ku byerekeye uburongozi bw'ishengero, Marko yarahejeje, Pastor Mark yarahejeje kuboronka ikibazo, ariko yaranyakiriye vyabaye igitangaza mu gihe gito kwizegwa, nkahabwa ishengero kwa Mungu ngo nigishe, azi neza kahise kanje. Byari igitangaza kubona yompa Joel yari umugenzi mugabo sinzi gituma umugenzi bwa Hezu no Musa naco reka nyarutse. Ndashima Imana rero ko naje mfise umutima umwe wo kuvuga ngo Imana yarakoze gushiraho Life Center ngaha mu Burundi. Imana yarakoze ko ishengero ryatanguye, hama ndaribona mu buryo bw'ishengero ry'i Yerusalemu. Ishengero ry'i Yerusalemu niryo ryasohoye intumwa gushikaho n'umwe mu bazwi muri Actes des Apôtres yitwa intumwa Paulo. Yabaye umwimbu w'uko ishengero ry'i Yerusalemu ryabayeho. Mugabo ndabibutse yuko nimba musoma Bibiliya, ishengero ryatanguje amashengero menshi, si ishengero ry'i Yerusalemu, ni ishengero ry'i Antiokia. Hama ishengero ry'i Antiokia ni umwimbu w'umuhamagaro w'umugabo yitwa Paulo. Hama Paulo yarekuwe, aranakurikiranwa, aranafashwa n'ishengero ry'i Yerusalemu. Bantu b'Imana muri ngaha ba Life Center, ba Shemeza Worship, aba New Beginnings, aba 3-in-1 n'abandi bose baje bava muri ishengero, ndabibutse ngo ntitwibagire ko ngaha ari Yerusalemu twari twarahawe. Nituzokwigere twibagira yuko Yerusalemu naho ho baharongowe n'abatama bafise imyambaro itabutse canke uko bimeze kose, nibo batumye imihamagaro yacu ija habona. Nituzokwibagire yuko Yerusalemu naho yari ifise abantu batize bitwa ba Petero, Paulo vyamusaba gusubirayo gutanga raporo. Hama ikindi naco, Life Center ni mukoma amashi muryoherwe, kubera ko Imana ibahe kuba isoko yaho imihamagaro yo guhindura isi ivukiye ngaha muri iki kibanza. Woraho yarahamagaye, woraho yarasezeranye. Life Center yavutse kuko Imana yasezeranye, ariko kandi woraho niwe yahamagaye na Apollinaire, woraho niwe yahamagaye na Aimable, woraho niwe yahamagaye na Patrick n'abandi bose. Duhimbagwe kuko ubwami bw'Imana, Imana yavuze ko Yesu azokubaka buriko burubakwa. Nibutegezwa kubakwa mu Nyakabiga gusa, buzokubakwa muri ville, buzokubakwa mu Bwiza, buzokubakwa mu mahanga. Shengero ry'Imana duhimbagwe ku ishengero. The church is the kingdom of God. The church is the strategy of God to change this world, and the church is the family of God. Turiko turaba umuryango wagutse, Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Gitondo ciza cyo kumva intahe no kuronka ivyimviro bimwe kubijanye no muhamagaro, kuko ngaha turiko tuvuga ururimi rw'umuhamagaro. Haleluya. Nivyo ko biragoye kuvuga canke kuronka ivyo umuntu avuga mu vyimviro vyinshi umuntu yumva afise ashobora kuvuga kuno munsi, ariko kandi ndashaka kuvuga ngo nkuko Apollinaire yabivuze, igikorwa c'Imana kiraturuta. Haleluya. Igikorwa c'Imana kiraturuta. Turabakozi dufise isaha turiko turakorerako, hari abandi bakozi
babayeho imbere yacu kugira ngo ubutumwa budushikeko. Natwe turabakozi barengana, hariho n'abandi bazohaguruka kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Ndashimira Imana rero kuri presence ya Pasteur Aimable arongoye New Beginnings na Pasteur Patrick arongoye 3 in 1. Ni nkuko Aimable yabivuze, hariho bamwe batabazi canke mutabamenye, ariko Patrick yahora ari umuririmbyi kera, yavuza piano muri groupe ya Shemeza. Aimable nawe yaje uko yababwiye ko yaje, ariko aba ni bamwe mu bana bo muri nonzo ya Life Center bahagurutse bafise imihamagaro yo gukorera Imana, yo gutanguza ibindi bikorwa atari Life Center. Turabashigikira, turashika aho Imana yabahaye gukorera, turakumugisha, turabashira mu gikorwa cyo gukorera Imana n'igikorwa cy'ubupastori nkuko babivuze. Kuri uyu munsi rero numva shaka kuvuga ikintu kimwe mu vyimviro bibiri bitatu nshaka kuvuga ko numvise gisohoka mu mutima w'iwanje. Iminsi nk'iyi ntiyamaho, kandi n'ivyo twovuga ku munsi nk'uyu si message yamaho, kuko kenshi yo tubaha message zijanye n'ubuzima bwanyu, c'Imana bashaka ko mwebwe cirikirakora. Ariko ku munsi nk'uyu n'umunsi wo kuvuga nk'abakozi, kandi n'umunsi wo kuvuga ururimi rw'igikorwa. Haleluya. Haraheze imyaka itari mikeya, ndibaza kuva muri 2012 canke 2012, uravye Apollinaire barashobora kubona yuko, kandi mwese mwarabibonye, bamwe ibyo nza kuvuga murabizi, buhoro buhoro n'umuntu ubuzima bwiwe bwagiye buhinduka. Ndashaka kuvuga ngo muri iyo myaka 27 tuzinanye canke twagendanye ahantu hose, nibaza ko iyi myaka 6, 7, 8 iheze, warashobora kubona ko ubuzima bwiwe buriko burarondera canke hari ikintu gishasha kigomba kuba mu buzima bwiwe. Haraheze imyaka ubona ko Apollinaire n'ikintu cyo kuririmba, sinzi mwibuka ryari Apollinaire arongora igikorane ca dimanche muri eglise, muvyibuka rya? So je naramuraba nkabona kumenga ndamuzi, nakuze ndamuzi nk'umuririmbyi, ako nkabona yuko buhoro buhoro menga ikintu cyo kuririmba kiki naco nicigwa je nakuyemwo kinyereka ingene urashobora kwitaba umuhamagaro w'Imana rimwe. Ariko uno munsi Imana yanyibukije kuri Mose. Abantu bazi ko yitavye umuhamagaro w'Imana atanguye gutwara ubwoko bwa Isirayeli abatwara mu gihugu c'isezerano. Ariko imbere yuko Mose abatwara mu gihugu c'isezerano, yabanje kwitaba umuhamagaro watanguye utafise podium, udafise na projecteur, ariko umuhamagaro yomazemo imyaka 40 ku mugabo kuri sebukwe yitwa Yetiro. Ahabaho kubw'impamvu z'umuhamagaro, nyuma y'indi myaka 40 Imana iramuhamagara atangura kurongora Isirayeli. Umuhamagaro w'umuntu ni ikintu kigenda kirahindura ishusho, kigahindura isura. Hari gihe ico watanguye ushiramo ukuguru, Imana igenda igukomunika ibindi bintu bishasha. Hari imyaka twabayeho muri eglise, Apollinaire ari umuntu yama mu mavoyage, yama yatumiye mu bintu byo kuririmba, ariko buhoro buhoro ndibuka guhera kuri periode ya David umuririmbyi yagiye, ukabona ikintu cyo kuririmba wamenga Apollinaire yarironkeye ba David, yarironkeye ba Kevin, yarironkeye ba Obedi, kona kumenga microphone ibintu byo kuririmba. Acaravumbura saxophone, kwanza watanguye kuyiga ryari, acaravumbura saxophone rimwe agakubita amaswata, arayiga ako kamuraba ukabona uyu muntu iki kintu c'indirimbo yakoze kuva afise imyaka ngira 15 canke 14, abantu bose bamuzi nk'umuririmbyi. Na kimwe mu bintu byazazaniye abantu avuze ko afise umutwaro w'ishengero, abantu bose bava ngo rega Apollinaire n'umuririmbyi, ngo rega Apollinaire n'umuvuga butumwa. Ariko kuko justement abantu tudatahura yuko umuhamagaro
w'umuntu ushobora gufata ishusho nyinshi ukagenda ufata isura nyinshi. Naje nibaza ko nzosaza ntarikira umupasiteri ariko nzosaza ndi mwigisha. Muhamagara w'umuntu urahindura isura bivaye n'ico Imana igenda ikomunika mu muntu, ariko rimwe na rimwe umenga none Apollinaire tumufashe iki gihe kimwe niyumvira ngo Apollinaire basi natangura ishuri ry'umuziki arere abaririmbyi bashaka guhaguruka mu mihamagaro yo kuririmba, tugire kirikurumu y'ivyo guhimbaza no gutazira, agende mu mashengera basaba abaririmbyi bose ababaformera bashaka kuba abo guhimbaza no gutazira, agire basi institution ikomeye ariko yubakiye ku kintu cyo guhimbaza no gutazira, kuko ari cyo kintu yari yarubatse mu izina. Kuko naramuraba nkabona yuko vraiment kuririmba no gufata amahorongori bikorana ririmbe, naho bamutumira uravyumva afise agatekinike niyo bamutumira akagenda mu bikorana ahantu abafise aba Prt2 akaririmba nk'akaririmbo kamwe tubiri pa agaca haba ba Yosuwa siko. Ariko kandi ukabona ko umenga Imana hari ikindi kintu kira developa muri yo. Mu myaka yahera hari umwe umupastori mu bagenzi Apollinaire ntavyaza ariko yarabimbariye, yarambariye igihe kimwe ati Pasteur Mark nshaka kubaza ikintu kimwe, uri sure ko Apollinaire adashaka gutangura ishengero? Nani ndavuga ntoya ntibishoboka navyumvya ntashobora ntavyo yiyumvamo. None ko abazi ibibazo vyinshi, yari umukozi w'Imana baganiriye akamubaza ibibazo vyinshi kubijanye n'igikorwa c'Imana, ariko umuntu azi Apollinaire wese amwegereye nk'uko Deni yabivuze, warashobora kubona ko Apollinaire amaze imyaka 6-7 ubona ko ubuzima bwiwe Imana irikira muhindurira, Imana irikira muhindurira, Imana irikira muhindurira. Kandi maze Imana irikira guhindurira igukuramwe inyota y'ico wahora ukora kagushiramwe inyota nshasha. Point et très à la ligne. Biro mwicaye uti point et très à la ligne. Eba naho abantu bo gusunika abantu bakavuga ngo ibi nivyo vyawe, ibi nivyo ushoboye, Imana ihindura pièce ikavana mwimwe igashiramwe yindi, c'est fini, ukumva muri wowe waspiha kandi waka kubindi. Rero Apollinaire twaragenanye 27 ans, ni imyaka myinshi, ni hafi ubuzima bwose. Ntagiye muri Canada, ntagiye muri Amerika, ako numva ashaka kuvuga iki kintu ku gikorwa gishasha kigiye gutangura n'abamuherekeje bose. Ndashaka kuvuga ngo Imana ihamagaye umuntu imushira mwiyerekwa, Imana igushize mwiyerekwa mu vyayo, si kuvuga ko ivyari bihasanzwe atari vyayo, ariko Imana igushize mwiyerekwa iguha novuga sensibilité ku bintu bimwe bimwe, iguha kumva ufise inyota yo kugira ikintu kanaka ukontribue mu bwami bw'Imana. Ndashaka kuvuga rero ngo Apollinaire Imana iramuhamagaye apana kuba mu barongozi ariko kuba umurongozi, arongoye igikorwa cose, niwe Imana ihaye iyerekwa irishize mu mutima wiwe. Muri iyi eglise hariho abazojana nawe, kandi ni ikintu dushigikiye kandi twatangiye uburenganzira yuko abipfuza gushigikira igikorwa gishasha bose basengera hano hantu bashaka bumva hari uruhara bumva bagomba kugira muri iryo yerekwa. Ndashaka kubabwira ngo n'umutima wanje wose turabarekuye kandi turabahezagiye, mugende mushigikire igikorwa c'Imana kandi mube inkingi kuri ico gikorwa c'Imana kigiye gutangura. Ariko ndagomba kubabwira ngo umurongozi Imana imuhamagara ari wenyene. Kenshi iyo eglise itanguye harashobora kubaho attente nyinshi. Narabibonye twaratanguye eglise, hari igihe haba hariho attente nyinshi ivyo abantu biteze. Ariko ndagomba kuvuga ngo iki gikorwa gitanguye Apollinaire yarakidukomunitse, Imana igishira mu mutima wiwe arakidukomunika. Ntivyari vyoroshe kuvyakira, ariko twari tuzi yuko uburyo twanezwe ni igikorwa c'Imana gitanguye. Ariko kandi iyerekwa wumva afise mu mutima wiwe umwumviriza riri clair, rirasobanutse kandi arumva. Ndagomba kuvuga ngo iyo Imana igushize mwiyerekwa, iryo yerekwa rirakurongora rikakudrivinga, ukamubona kijya gicapo Imana yakweretse ushaka kukibona kivuka.
muri izo ntambuko yuko ico gicapo kivyuka habaho impinduka nyinshi, habaho guhinduka kw'igicapo kenshi cyane, nk'uko umwana wese ariko arakura agenda ahindura isura, uko yasa afise ukwezi kumwe canke amezi abiri, uko asa afise imyaka 10 visage irahinduka, igihagararo kigahinduka, niyerekwa Imana ishize mu mukozi wayo kugira ngo rize rivyagwe uko avyumva, rizogenda rifata amashusho menshi, rihindura isura mu buryo bwinshi. Ndasenga ngo Imana iguha abantu, Imana iguha abantu bashigikira iyerekwa ryawe. Ndasenga ngo Imana iguha abantu bashaka kubona aho Imana iriko iragutwara, bakaza munsi y'uburongozi bwawe kugira ngo bashitse apana ivyo wobo bashaka. Eglise igiye gutangura sakaryo yuko abantu ivyo batashoboye gukorera ahandi baje kubikora, ariko abaje bose baje kumviriza ico wavuganye n'Imana kugira ngo bagiherekeze, bagishigikire, bakubaze ngo ndigiki Imana yakubariye, bumvirize. Mose yabayeho yumviriza Imana, yumviriza Imana, yumviriza Imana. Si misi yose abantu bamutahuye ariko aratwara ibintu, si misi yose abantu basobanukiwe. Ako ndasenga ngo Imana iguha abantu bazoshigikira iyerekwa. Ndashaka kwa Aprecia uruhara rwawe muri Life Center. Apollinaire yashatse kurira biranka, ariko rero je sinzi ko jenza kwifata. Mu mpamanti sore. Ndashaka kwa Aprecia uruhara rwawe. Twabanye ndumurongozi wawe tungana, undusha umwaka umwe, sinigeze numva esprit ya competition mu kintu na kimwe. Niwigeze unshira muri insécurité ngo numve mfise uruhagarara. Ndafise abantu benshi babakozi b'Imana kandi Imana ibababarire, bambwira ngo wewe nta bwenge ufise, ni gute ushobora kubura umurongozi representant legal wawe akabundi atari wewe, uzi ngene representant legal abakomeye mu ishengero. Ariko ndashaka ko Aprecia umutima wawe uri umukozi w'Imana. Ufise umutima w'ubwami bw'Imana. Wabaye ngaho imyaka myinshi tugusangira n'abantu benshi, ma eglise agutumako userva umubiri wa Kristo partout. Okay. Sinkekeranya ko hariho umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe, kandi sinkekeranya ko ufise umutima w'ubwami bw'Imana. Tuzokora igishoboka cyose kugira ngo dushigikire ihamagarwa ry'Imana ari ku buzima bwawe. Ndashobora kubara. Urabizi kera nari mfise ikibazo cyo kutarira, mfise umutima ukomantaye, ndi umuntu atarazi kurira. Hama umunsi umwe ndasaba Imana, nti Imana warampamagaye kugukorera, ndashaka umpe gushobora kurira, kuko kuva nkiri muto mu muhamagaro narumva ibibazo bikomeye by'abantu, nkumva ko nari nkwiye kurira ariko nkumva nta mosozi mfise. Umunsi umwe ndasaba Imana, nti Imana ndashaka umpe kurira, kuko ntibishoboka ko numva ibibazo bingana gutya nkaba ntari umuntu ashobora kurira, kandi hari igihe numva nkeneye kurirana n'abantu. Umunsi nasavye Imana kurira twari mu gikorane samedi, yari muri 1997.
1997 Apollinaire yariko ararongora igikorane nanje ntegezwa kwigisha. Umunsi wa mbere narize amosozi yanje ya mbere nayakororeye mu mugongo wa Apollinaire. Nagize isoni z'ukura abantu ndiko ndarira nja mu mugongo wewe ndarira nk'umubebe n'ibicurane birasohoka. Sasa rero nimwabona no munsi ndiko ndarira mwibuke ko ariho byatanguriye kugira umuco biti kandi niho bibandaniriza. Uwo munsi nategezwa kwigisha naragize isoni ku buryo naciye mpagarika kwigisha nca ndataha. Amashitse muhira nca ndabwira umukozi ntihagire umuntu umaza kundondera. Abagenzi banje bose bava mu gikorane baza kundondera kugira bambaze ingene narize, mukozi akababwira ngo sihwari. So ndavyibutsa uko rero ico shaka rero kuvuga kuri uno munsi numva kirushirije ibindi kuba mu mutima wanje, kimeze nk'impanuro nshaka kubabwira ko y'ikintu cigeze kuba muri Acte des Apôtres. Hari igikorwa c'Imana cariko kiratangura, ico gikorwa c'Imana cariko kiratangura abantu ntibagisobanukirwa. Yari igikorwa Yesu yatanguye, cariko kiratangura muri Acte des Apôtres chapitre 5. Abantu bariko barahama, abantu bariko baratanguza igikorwa civuga butumwa babica. Umwe arahanura abandi ababwira iri jambo mu vyakozwe n'intumwa igice ca 5 ku murongo wa 38 n'umurongo wa 39. Arababwira ngo nuko ndababariye abo bantu nimubareke bagende. Nimba iki gikorwa ari igikorwa c'abantu kizosambuka, ariko nimba kiva ku Mana ntimushobora kugisambura. Rero ntimutakaze umwanya mugwana kuko mushobora gusanga muri ko mugwanya Imana. Ngenda babwire ngo haheze umwaka umwe n'inusu turi muri iki gihe, ariko kandi narumvise amajambo menshi. Nagomba kubahanura nk'ishengero n'abashitsi batugendeye kuri uyu munsi benshi mwaje kuraba uyu munsi ukuntu meze, kandi impanura n'aba bantu hafi 200 muri kuri internet no munsi muri ko muradusuiva muri live, kuko Imana yaduhaye iteka ryo kuvugira ahantu isi yose twumva. Ndagomba guhanura abantu mu izina rya Yesu, ndababwira ngo iyo igikorwa gitanguye mwirinde kukigwanya. Tuva mu bwoko bwacu bw'abarundi aho abantu bakunda kwanaliza, aho abantu bakunda politike cyane. Turi mu mahanga, ndatembera mu isi, turi mu mahanga y'abantu bakunda politike, turi mu mahanga y'abantu bakunda commentaire, abantu bakunda kugira ico bavuze ku bintu byose. Uwo mwaka umwe n'inusu Imana yaradufashije nk'ishengero, ibi bintu turavyifatamo neza. Ni rya mbere mu buzima bwanje bw'agakiza mbonye umuntu asezera muri eglise ibintu bikagenda neza. Haleluya. Rero umunsi nk'uyu biragoye gutora ivyo uvuga, ariko kandi ngenda babwire ngo nk'impanuro nk'abakristo ba Life Center mwavyifashemwo neza mukagerageza. Kirazira kwiyadukiza ugakritika umuntu avuze ko yahamagawe n'Imana. Ibi bintu abantu baravyise amazina menshi mabi. Bien sûr na Satani yagomba kudetruiza kino gikorwa no kudetruiza intahe yacu. Yaraharonkeye akaryo kuducafuza. Amajambo mabi numvise ku buzima bwanje atarabaho nayumvise muri isezo. Ariko kandi ndashaka kubabwira ngo vyarabayeho ko igikorwa c'Imana igihe caja gutangura abantu bagicafuza, abantu bakica n'abariko baratangura igikorwa c'Imana, kugeza naho uyu mugabo yatanze impanuro aravuga ngo harabigeze guhaguruka atari Imana bahagurukije, ariko byose byarasambutse. Ariko nimureke kugwanya abantu mutazi yuko kumbure co bari igikorwa c'Imana, ugasanga uruhara rwawe ruri mu ruhara rw'Imana izobona nk'abansi bayo, kuko uruhara rwawe mu biriko biratanga urutumva
rwabaye uruhara rwo gucafuza no kuvuga amajambo mabi no kuvuma, uvuma ibigiye kuvuka, uvuma ibisigaye. Reka ndababwire ngo haba abasigara haba abagenda, ndashaka kubabwira ngo iki kibabera icigwa nejo bundi na hirya y'ejo, aho muzoba muri, aho Imana izobashira, mukabona ibintu bisa nk'ibi, mukumva umuntu ashaka gukorera Imana afise umuhamagaro, naho ico yumva ashaka gukorera mu Imana, naho umuhamagaro we utawutahura, duhamagariwe kubaha no gusonera umuntu wese mu mutima wiwe yumva ko afise umuhamagaro mu buzima bwiwe. Ntitubarera ngo muba abafana ba Life Center. Iri shengero ntiririho kugira ngo rikreye abafana baryo. Turiho, Imana yampaye yerekwa ry'uruzi rutemba. Yesu ashimwe cyane. Uruzi rutemba. Muri 14 uru ruzi rwaratemvye kandi ruracatemba. Ni expression y'uru ruzi rwo gutemba kandi mu yindi dimension. Haleluya. Kuko Imana ishaka gutanga ubuzima. Ndangiza ngomba kuguhanura no kukuremesha ndakubwira ngo Imana izokwama igutangaza. Iyo ubonye ibintu ntubitahure, uzohore wiga guhora. Bwira umucaye uti guhora. Igihe eglise yatangura, hari abantu batuvuze. Mu nyuma bikabagora kuyizamwo, igihe Imana yadushingira intahe. Hari igihe uvuga amajambo ukagira isoni zo kuraba wo wavuze kuko bitari bikenewe. Kuko inyuma y'igihe aho ba Apollinaire bagiye n'ivyo Imana izobakoresha, bamwe bizobatera kumva isoni z'ivyo mwavuze. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndangiza navuze ngo kuri uyu munsi, kuri jewe numva ari umunsi wo konoha uyu mukozi w'Imana, wo kumwonoha caye kumwubaha kubera ico arico, kubera ico yabaye mu gihugu, kubera ico yabaye mu karere, kubera ico yabaye muri societe, kubera ico ariko arashishikara kuba mu ntango yiwe nshasha agiyemwo. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice ca 13 riratubwira ngo twubahe kandi cyane cyane twubahe abaturagiye canke abatuyoboye mu buryo bw'impwemu. Ntidushobora gutandukanya honneur canke iteka duha umuntu no guhezagira ubuzima bwiwe. Kuri uno munsi numva ashaka ko duhezagira Apollinaire n'umuryango wiwe kubera ico batubereye ngaha muri Life Center. Ntidushobora kukigura, ntidushobora kukibahembera, kuko sinibaza ko hari umuntu yoha salaire umuntu akorera ubwami bw'Imana kiretse sebuja. Ariko ndashaka tubahezagire. Ishengero rya Life Center twariyemeje yuko uyu mwaka wose ibintu byose twasuporta mu buzima bwa Apollinaire n'umuryango wiwe byose uko vyamye niko tuzobandanya kubikora ikiringo cyose c'umwaka gushika igikorwa bagiye gutangura gihagaze gikomeye bikwiye kigashobora na cone kubahisha umukozi w'Imana kugira ngo mu ntango yiwe ntagire ivyabura canke ntaje mu ruhagarara rw'ubuzima bwiwe canke rw'umuryango wiwe, ariko ni intererano yacu, ni support yacu mu gikorwa gishasha agiye gukora. Rero kuri uyu munsi ndashaka umuntu wese ku buryo bw'umwihariko, umuntu wese avuga ngo hari ahantu Apollinaire yatubereye umugisha, hari ahantu nafashijwe nawe, hari ahantu yatubereye umugisha. Ndashaka tukora igikorwa ca reconnaissance. Ishikanwa ryacu ryose ry'uno munsi nta kindi kintu rijejwe, ariko turashaka kubahezagira no kubaherekeza no kuvuga ngo akira, kandi nk'uko amaboko yacu aguhezagiye uzoye kwa muronka amaboko aguhezagira. Haleluya.
Haleluya. Uzokwame uronka abameze nkatwe. Ndashaka iki kintu ciyumvire ko nico gituma munashika twabahaye ubupapuro mwandikako murabufise ma envelope, hari udupapuro mwahawe. Nimba ari n'ikintu udafise ariko wumva wiyumviriye ukavuga ati muri imyaka 14 n'indi myaka irenga Apollinaire yatubereye umugisha, nimba Imana imuhamagariye kuja kuvyara igikogwa n'intambamye ziri mu kuvyara igikogwa gishasha, turagomba kumuhezagira, turagomba kumushigikira kugira ngo ukuboko kwacu kube mu maboko yamushigikiye igihe amaboko yo yatugwanya tutarinda no kuyasengera yamaho ariko arayerera arahari n'ubu. Ndashaka rero abadufasha kwakira amashikanwa yacu tumuhezagire nk'umuntu yadukoreye, nk'umuntu yaducumukuriye, nk'umuntu yatugorewe, nk'umuntu yaduteramiye, nk'umuntu yakoze vyinshi bamwe mushobora kuba mutazi, ariko tukavuga ngo uyu munsi dimanche yiwe ya nyuma muri live center naho ahagiye ari hafi muzohora mumubona. Ndashaka dufata umwanya wo kumuhezagira. Haleluya. Dukora iki gikogwa, ndashaka kurangiriza kuciyumviro numvise shaka kuvuga imbere yuko dutanga mu ndindire gatoya abantu baye bitegura, ariko ndangirize kuri iki kintu kigize ubuzima bw'ishengero kandi muvyumvireho mwese hano hano. Mu ishengero hariho ubwoko butatu bw'abantu bari bamwo. Mu ishengero hariho ubwoko bwa mbere bw'abantu bari bamwo, abo ni abana b'ishengero, ni abana b'umuryango, siko abo ni abana b'inzu, bashobora gukirizwa mu rushengero, bakarongorera mu rushengero, bakavyarira abana babo mu rushengero, bakazoheza ubuzima bwabo bari mu ishengero, bakarisaziramwo, bagakwiza imyaka 70 bari muri urwo rushengero. Hari abantu mu rushengero baba mu rushengero bataruvamwo barurimwo, abo nibo twita abana b'ishengero. Kandi muri abo bana b'ishengero niyo bumvise umuhamagaro wo gukorera Imana, abo onya iyo bagiye mu gikogwa civuga butumwa canke cyo kuvyara ibikogwa, iyo bagiye kwagura igikogwa bagura igikogwa bafise izina rya shengero nyene bakitwa ngo life center. Iyo ni sorte y'abakristu baba mu rushengero bakura bakitaba umuhamagaro, ariko bagashishikara gushitsa vision yaho bavyariwe, yaho bavukiye, bagashishikara kwagura iyo yerekwa bakarishikana kure. Mu rushengero kandi habamwo n'indi sorte y'abantu. Igihe Aimable yaza muri iri shengero yaravuye mu ntambara afise ibikomere. Guhera umunsi wa mbere yaje mu ishengero yarambariye ngo jewe ndafise umuhamagaro wo gutangura ishengero. Guhera umunsi wa mbere yaza muri live center ico kintu yarakimbariye. Nanje ndamubwira ngo ingo ubanze ukiri ibikomere, banze wubakwe, hama buhoro buhoro umuntu azogufasha gushika hageze igihe cuko ishengero ritangura. Yabaye muri live center tuzi ko ari umuntu ahita ari muri stage, afise ivyaje kwakira, ariko afise yerekwa Imana yashize mu buzima bwiwe, natwe hari ico turiko turubaka mu buzima bwiwe. Mu ishengero abo bantu barabaho, ab'Imana yazanye ngaha muri live center ije kubafasha. Iri shengero Imana irarikoresha cyane mu gukiza abantu bakomerekeye mu mashengero. Hari abantu ngaha anya bahari barengana bafise imihamagaro, ariko Imana yabazanye kugira ngo ibahe igicapo kandi ikize imitima yanyu. Hama hageze ko mugenda tukabahezagira tukabasezera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ukaba umwana igihe kanaka, mu nyuma ugasohogwa ukagenda gutangura. Patrick yari umuririmbyi atangura kunyika. Gihe kimwe turi mu nama ndabaza Apollinaire, none Patrick ko ataboneka ari mu biki? Yabaye ngaha mutazi nuko ari ngaha, ariko imyaka yacu ya mbere y'ukuzaha niwe yarajejwe, reka nkoresha iteri mu mutekano wa live center kuvuka.
wari hejuru y'ubuzima bwiwe, kuko niwe yadukurikiranira ibintu byose akamenya ibitariko biragenda, kuko twe twatanguye mu muriro mwinshi kandi hari ibintu byinshi bitari bimeze neza, ariko buhoro buhoro Imana igenda idevelopa umuhamagaro muri we. Yari umuririmbyi nawe arongoye umugwi wivuga butumwa aja muri Tanzania ajahe, mu nyuma Imana imushiramo umutwaro wo gutangura ishengero ryabo ryitwa 3-in-1, rikorera mu Carama, ishengero rikuze kandi Imana iriko irabagirira neza, kandi nabone bari mu mugambi wo gutangura, bariko baragura ikibanza cabo c'ishengero, kandi nabone bari mu bantu twiteze gushigikira mu mugambi wo kuronka ikibanza cabo aho bakorera hiyo mu Carama. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Rero ndangiza kuri ico kintu ndagomba kuvuga ngo nejo bundi mwame mwiteguye ko tout est possible. Haleluya. Ico conyene kibabera icigwa muzokura muri ibi. Abiyanduje turabababariye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibisigaye rero ndagomba mbere yuko tuza gufata umwanya wo guhesha umugisha iyi couple pastoral igiye gutangura igikorwa gishasha aho bari, navuze ko mufise udupapuro mushobora kwandika ko hejuru y'utwo dupapuro mufise muza kugira ko promesse, hama bakazobakurikirana kugira ngo mumvikane uburyo mugomba gushitsa iyo promesse mwanditse uko mwaje mutavyiteguriye. Reka nsabe abantu batufasha kwakira uburyo mwategekanije, mutanga uburyo bwanyu kuri uyu munsi mwiza, tubahezagire, tubahesha umugisha, Imana ibahezagira. Haleluya, haleluya. Icifuzo cose ciza ubipfuriza co mu buryo bw'impwemu. Twese tugiye kuramvura ibiganza vyacu. Haleluya. Sabe n'aba petit frère wacu babegere, tubashire ko ibiganza vyacu, namwe nk'ishengero muduze ibiganza vyanyu, twatura umugisha w'Imana kuri uru rugo, kuri uyu muryango Imana ihamagaye, bivaye n'urugendo rwose bazogira. Umurongozi n'umuntu ari wenyene, naho ari kumwe n'abantu. Hari ivyo yikorera abandi batikorera, hari ibimurazi ishinga abandi bataba bariko barabona, kuko Imana imuha kuraba irakure. Hari ugucumukura, hari ukubiba ubuzima bwabo, hari ukubabazwa, hari ugutabwa, hari ukuvugwa, hari ukudatahurwa. Ariko hamwe n'ivyo hari ukugendana n'Imana, hari ugushobozwa n'Imana, hari ugutabagwa n'Imana. Mwami Yesu ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye uyu muryango Mana waduhaye kugendana imyaka yose, kandi Mana tukiri kumwe, ariko hejuru y'ivyo Mana washize mu muhamagaro w'igikorwa gishasha bagiye gutangura. Ndabagushimiye Mana, ndagushimiye myaka babaye muri iri hema rya Life Center, ndagushima Mana uruhara rwabo, ndagushimira contribution yabo, ndagushima Mana itafari ryabo, ndagushimira ingabire zabo zakoreye umubiri wa Kristo, ndagushimira igikorwa cabo, ndagushimira ubutame bwabo, ndagushimira icuya cabo, ndagushimira Mana yo mwijuru umwitwarariko wabo, ndagushimira umuhamagaro wabo, ndagushimira igikorwa c'uburezi, abo bareze, abo bagaburiye, abo bahagurukije. Ndabagushimiye kuri uyu munsi Mana yo mwijuru. Mana twibuka ibikorwa bikomeye wakoresheje ubuzima bwabo, kandi tudakekeranye yuko Mana uzoshishikara gukoresha ubuzima bwabo naho bimukiye Mana yo mwijuru, aho barungitse Mana. Ndasenze Mana kugira ngo mu izina ryawe ryera ivyo watekeye mu buzima bwabo, ivyo wabahaye Mana,
ndasenze Mana ngo iri yerekwa rirushirize Mana kuba irisobanutse, iri yerekwa rirushirize Mana mu ijuru Mana kuba irifunguwe rishizwa habona Mana basobanukirwe gose Mana mu ijuru ibirengeye Mana ivya mbere wabahaye Mana iyo uhamagara umuntu umuhiga icapo ariko hari igico gicapo ataba kibona neza mu ntango ya mbere ariko Mana uko umuntu ajana na wewe kikagenda kiba clear kikagenda cumvikana ndabasengeye ngo mu izina rya Yesu Kristo iri yerekwa Mana rize rirushirize kugenda Mana ryumvikana risobanutse ubashoboza kurisobanura ubashoboza kurikomunika ubashoboza kurisangira nabo uzobaha ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo uzubaha ubwenge bw'igikorwa mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ngo mu izina ryawe ryera uzubahe ingeso Mana zikwiye kugira ngo uzubake igikorwa ndasenze Mana kugira ngo ubahe ubwenge bwawe kuko ari bwo bwubaka ndasenze Mana yo mu ijuru ngo ugwize Mana urundi rugezo Mana bari ahantu mu kibanza bari munsi y'uburongozi ariko Mana ubu bagiye ahantu aribo bari ku gasozi bose bazoba babaraba bose bazoba barindira ico bavuga bose bazoba barindiriye orientation na directive ndasenga Mana ngo muri position Mana ubashizemo y'uburongozi ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uzubaha ubwenge uzubaha ishurirwa ryawe uzuvugane nabo uzubahe Mana kwihanganira ikintu cose kizoza Mana gitumbure kubaca intege uzubarinde gustressa uzubarinde kudeprima uzubarinde gucika intege uzubarinde kubivamwo uzubarinde guhagarika uzubarinde kwigwanirira uzubarinde kwisigura uzubarinde Mana mu ijuru kwigwanirira Mana baze bakureke uzubashoboza igihe cose kukureka ngo wowe ubagwanirire ndasenze Mana mvuga ngo ikiganza cawe ciza igihe Yosuwa yahaguruka kugukorera yabonye umuntu imbere aramubaza ngo uri mu ruhande rwacu canke uri utugwanya undi aramwishura ati ndi mu ruhande rw'Uhoraho ndasenze Mana ngo aho baroye na vyinshi Mana bitarasobanuka ndasenze Mana wowe uhora utwitangira imbere ndazi kuri imbere yabo ndazi kari uri muri kazoza kabo uri muri ejo habo uri muri kazoza ka ministère ndasenze ngo abana bose Mana wategekanije ko bavyara ndabasenze Mana ngo baze bavyare ico buyibungenze Mana ndasenze Mana ngo kize gishike a terme mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ntihagire ikizoza mu buryo buri prématuré ntihagire ikizoza gicerewe ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo ico wabahaye cose kibarimo Mana uze ukizane mu buzima ndahezagiye Mana mu ijuru ubuzima bwabo ndahezagiye Mana mu ijuru abo bahaye abagiye babaherekeje abo bajanye nabo ndabasengeye Mana ngo nkuko Yosuwa yabereye kirumara Mose akamuherekeza akamushigikira ndasenze Mana ngo abo bahaye kujana nabo Mana baze babaherekeze baze babashigikire baze Mana mu ijuru babibikoresho byo kubaka no gushitsira yerekwa Imana yabahaye ndasenze Mana mu ijuru ngo abo bajanye bose ubazane Mana kwisumeta ku burongozi bwabo no kwiga kubumvira ntihagire Mana ubakengera ko abarusha imyaka canke abarusha ikindi kintu na kimwe ariko ndasenze Mana ngo ubarememo Mana mu ijuru ico gitinyiro co kubaha no kuba munsi y'uburongozi kugira ngo nabo mu gihe cabo cyo gukorera Imana bagira umugisha kuko bagendere munsi y'uburongozi ndavuguruje umugambi wose wa Satani hejuru ya kino gikorwa ca Shemeza Worship Temple ikintu cyose Satani wiyumviriye ikintu cyose Satani wagabiriye ikintu cyose Satani wahagurutse gukoreramo ikintu cyose wahagurutse nka entreprise kugira ngo urwanye kino gikorwa ndakuvumye mu izina rya Yesu Kristo ndakwirukanye kure ya kino gikorwa turavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Mana utanga ivyankenerwa muri kino gikorwa ndasengeye provision ndasengeye impamba yo mu nzira ndasengeye ivyankenerwa Mana vyo gufungura vyo mu nzira ndasengera Mana mu ijuru ingaburo zo mu buryo bw'impwemo nkuko Mose yaronse manu aha abantu ndasenga Mana ngo bahe revelation n'ijambo baha abantu nkuko Mana Mose yaronse amazi aha abantu mu bugaragwa ndasenze ngo mu bugaragwa bwa rijya shengero abantu bazoba bariko barabamwo baze baronka amazi babaha baze baronka igitare bakubita bagakuramwo amazi babaha kugira ngo bari inyuma yabo bose ntihagire uzokwicwa n'inyota mu nzira Mana ndasenze ngo habeho ikirenze igicu
habeho n'ikirenze inkingi y'umuriro Mana kizorongora iri shengero kugira ngo rize rikure riva mu bwiza rija mu bundi, ricike igikoresho civuga butumwa, abantu bakizwe, abantu bakogweko. Mana ndasenze ngo nkuko twarezwe n'umuvyeyi umwe akaturerera mu ngabire z'ikanguro, akaturerera mu ngaburo z'ubuvyutse, ndavuze Mana ngo mu izina rya Yesu Kristo reka babe cano, reka babe cano, reka babe cano, reka babe imigende, reka babe igikoresho, reka babe amatuyo yo kuzana ikanguro aho bazoba baherereye, naho uzobashikana hose muri kino gihugu. Ndavuze Mana ngo ubahe kumera, ubahe kumera ma, ubahe kumera ma, ubahe kumera ma, ubahe kwama ivyama incuro 50, incuro 100, incuro 1000, incuro 1000, ubahe kwama ma. Ndahezagiye ababaherekeje bose babaye muri life center, barerewe ngaha, nabo ndabatuye ku mugisha, nabo turabarekuye, nabo bagende bame, bagende bakure, bagende bagwire. Ndabahezagiye kugira ngo ingabire zabo zikore kandi ingabire zabo zubake umugambi n'iciyumviro n'iyerekwa ry'Imana. Urakoze Mana kuko ari wowe utwitwararika kandi kari wowe Mana mu ijuru udufise ko imigambi ikomeye. Uyu munsi wari ubuzi, ibi wari ubizi, isi itarabaho. Uyu munsi ushimye ko tubivyabona, ubitweretse ku mugaragaro. Mana ndavuze ngo kino gikorwa Mana kibi gikorwa Mana kiri prophetique kwishengero ryo mu Burundi, aho mu izina rya Yesu Kristo tugiye guhagarara kumva intambara zo mu mashengero no kugara amashengero no kugwana no gusamburana. Ndavuze ngo kino gikorwa Mana kigira inkurikizi zacu kwishengero ryo muri kino gihugu, kugira Mana mu ijuru ishengero rigihesha icubahiro, ntirisubire gutukisha izina ryawe, ariko Mana mu ijuru tugende nkuko waduhamagaye. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye. Abantu b'Imana bengo amen. Daziko yanyishije amarasa aranyeza, ndabize ndabize daziko yanyishije amarasa aranyeza, ndabize ndabize yakuye imitwaro maze aragura, ndabize ndabizeye. Zamura ibendera, zamura ibendera yanesheje urupfu, mucunguzi wanje ni muzima, mucunguzi wanje ni muzima, mucunguzi wanje ni muzima, mucunguzi wanje ni muzima. Hallelujah. Ibirori byacu birabandanya. Muri aka kanya nagira fata umwanya udasanzwe wo gushimira mu buryo budasanzwe Pastor Mark na Mama Betty. Nkuko mwumvise amajambo yacu ibiriko biraba, amajambo yacu ntashobora kubisobanura neza, ariko Imana yaduhuje nk'abafrère
idushira ku mutima igikorwa cy'ikanguro no kurera abigishwa no kubona muri generation yacu ubuzima bwa benshi buhinduka kandi tugasiga iragi ryiza mu mateka ya Eglise. Aka ni gato mu bigize iryo ragi dutegerezwa kuraga iyi generation. Ndabizi neza icyo tutababwiye nuko iki kintu Imana ikoze hagati yacu kigiye kuvyara canke kigiye kuzana continuité y'indoto Imana yashize mu muvyeyi wacu Ndaruhutse David, kigiye kuja ku rugezo rudasanzwe aho umwe wese yexela, aho umwe wese ashibuka ku muvuduko uruta uwo twahorako. Ndabizi neza nkuko yavuze Imana yadushize hamwe kandi Imana yaduhaye umutima wo kugenda wo kubana twengengana. Ndazi neza ko hari ibintu ntari gushobora gukora nkuko ndavyumva kubera impamvu y'iki y'ubwo bucuti n'ingene Imana yaduhuje muri ubu burongozi. Ikintu cyose nkuko pastor yavuze cyari guteza umutekano muke, Imana yaduhaye ubwenge bwo kwirengagiza icyo kintu kubw'ineza ya bene data y'umwe ukundi. Ndazi neza ko Pastor Mark n'umutambukanyi wiwe hari ibintu muri uku gukura mu muhamagaro, hari ibintu batashobora gukora kuri vitesse n'umuvuduko ku mpamvu yo kwanga guhungabanya icyo bibaza dupfana. Kugutandukanya rero nk'abavukana hari intambwe zibiri zigiye kurohera muri iki gisagara. Hari intambwe zibiri. Iyo mvuga intambwe ni ubushobozi, iyo mvuga intambwe niyo nkoni y'uburongozi umwe wese agiye gufata mu buryo bw'umwihariko no ku muvuduko utandukanye n'uwo twahorako. Pastor Mark, biragoye cyane kuvuga icyo mwabaye ku buzima bwacu nka famiye ndashemeza, ariko kandi munyemerere muri expression ndabivuge muri aya majambo kizobe ikibutso cy'umubano wacu n'urugendo rudasanzwe twagize hamwe. Pastor de Papa sindamubona hafi, narashika. Okay, nawe hari ikado yiwe ubwo iraza kumushikira ko nawe twagendanye muri urugendo nkuko navuze mu buryo budasanzwe, yitanga ijoro n'umurango, ndetse hari hamwe muho twe tutashobora gushika ariko we yaba yabangutse, ari ibintu by'amaziko, ari gutabara abantu barwaye batabaje mu ijoro. Ububangutsi bwa Pasteur de Papa bwamye budutangaza mu buzima bwacu bwose twabanyemo. Nubwo atari hano ngo yakiri ikado, ndabasabe mu mukomera amashi tumushimira Imana. Murakoze. Misemo gutangura nka worship team, ndazi ko yandi ma departement peut-être yabiteguye. Nta majambo dufise yo kukubwira akwiye. Bonije nateguye numva bibutse. So please
muzane tumushikirize ko numva umenga biranyitse n'ibyo natateguye mu mutwe nibinyene mu izina rya worship team abana wareze abo watugize abo turi merci sinovuga ngo uzokwama ukitwibukira ko ariko uzokwama ubona yuko duhari comme tes enfants nk'abana bawe nk'abo wareze nk'abo wagize abo turi twashimye kwandika bikeyi muri byinshi dufise ku mutima aba bahari bashasha n'abagiye kuzobashigikira by'ukuri merci ntarindi jambo numva novuga rirenze merci Obedi ntiyavuze kubera byari kumunanira gusumba ibyaje byo jewe merci ndabihamya kuri Imana dukora byose mugoroba mwiza weekend nziza bandi banezagiraho mu gihe wibanza byanyu mu ngo zanyu mwese amashimwe